mbega nyakubahwa Patiri Ronje, twarabonye uburyo bumwe mu kwimenya, none ubwo bundi buryo ni ubuhe? Murakoze cyane. Nibyo, kwimenya n'ubuhinga busaba umwete n'ubwira. Umuntu rero akabishikako yifashishije ubwenge Imana yamuhaye, impanuro nziza ahabwa n'abandi, inyigisho yumviriza canke ahabwa hirya no hino, n'ivyigwa bimwe bimwe vyagiye biratangwa n'abahinga ngo bifashe umuntu uwo ari we wese kwirimbura kugira ngo ashobore gutera imbere mu buntu. Uno musi rero tugiye kuyagira hamwe, tugiye kuzirikana imero 9 ndondora buntu zishobora kutubera nk'icirore twirabamwo kugira ngo twimenye, maze tubashe gutera intambwe nziza mu buzima bwacu, tubashe kuba abantu bafise ubuntu bwuzuye. Izo mero 9 rero ndondora buntu ziva mu vyigwa vyagizwe n'umuhinga yitwa Oscar, nuwo mu gihugu ca Bolivia, hari mu 1970, ariko abandi bahinga bagize ico babivugako, bavuga yuko ubwo buhinga bwo kwimenya bwari busanzwe bukoreshwa mu kinjana ca 4, bukaba bwari bwatowe n'umwe mu basaserdoti b'abahangamana. Ico gihe bukaba bwagiye burahererekanwa buke buke, mugabo uwabusize habona cyane akaba ari uwo muhinga Oscar ndababwiye wo mu gihugu ca Bolivia mu mwaka w'1970. Ndazi neza ko mu badutega amatwi hariho abumva ururimi rw'igifaransa n'ubuhinga bita Enneagram, bisigura 9 points de connaissance de soi. Rero mukanya ndibaza duca tuja kwidonido cy'ubwo buhinga kugira umwe wese agerageze kwiraba nk'imucirore, maze abone ahari ingufu ziwe, abone ahari ingabirano zidasanzwe Imana yamuhaye, maze tuzikoreshe kugira ngo tuberekire umara abandi kandi natwe tubeho turoraniwe nk'uko Imana ibishaka. Ego murakoze cyane gose. None ubuho vyifashe gute? Ngene vyifashe mu ikoreshwa ry'ubwo buhinga, tugomba tugende idonido, dufate guhera ku ntambwe ya mbere dushike ku ntambwe y'9, maze tugende turategera ico bisigura. Abahinga rero bagerageje gutegera inyifato z'abantu, baciye bashira mu migwi 9 abantu, nico gituma ari imero 9 ndondora buntu. Imero ya mbere ni umunyangingo. Umunyangingo arangwa n'umwete. Umunyangingo aba ari umuhizi, yama yihweza neza vyose, arashima cane kubahiriza itegeko uko riri, atondeka ibintu vyose akora akabitondeka neza, akorana ubwira bwinshi, akantu naho koba gato aragaha umwanya akakitondera. N'umuntu yibwiriza batarinda kubwiriza, n'umuntu adasamara kandi n'umuntu yiyumanganya cyane, aririnda cyane amakosa, iyo ashavuye ntavyerekana. Mwene uyo muntu kenshi ashika ku mwanya, ntiyigera acererwa na rimwe. N'umuntu w'intungane kandi azira uburyarya.
yama afise intumbero yisunga mu gukora ico ari cyo cose, avuga make agakora vyinshi kandi neza, yamana ivyiyumviro bitomoye akabishikiriza atagapfunga bishizemwo. Usanga kenshi akunda kwama yifashe neza mu nyifato ziwe, ahari hose yifata neza kubera adashaka umuntu n'umwe yomucisha mwijisho. Arakunda kandi kwiraba umwanya wose, ahageze hose aguma ashaka gutondeka utuntu twose abonye ngo dutonde neza. Utumwegereye twose aguma atubungabunga, aguma adutosora kuko ntashima ikintu kirimwo agatosi na gatoyi. Uwo ni umugwi wa mbere. Umugwi wa kabiri ni umuntu w'umunyempuhwe. Umunyempuhwe ni umuntu arangwa no kuyaga neza, aguma yitwararika cane ineza y'abandi bantu, akitaho kubafasha. Usanga afise abagenzi benshi, arangwa n'igishika. Mu bantu benshi aranyaruka kumenya n'ingoga ingabirano z'umwe wese, akamenya n'ingene abikorako akeneye ico bamufasha. Afise umwete n'ubwira bidasanzwe, arangwa n'akanyamuneza, arakunda kwitanga cane kandi ntiyerekana ko arushe. Asanganira abantu bose, afise ingabirano y'ukumviriza no kwitanga atiziganya. Ntazi kuvuga oya ngo ahakane, ico bamusavye cose yishura ego. Umwanya rero uramugora gutunganya kuko akora ibintu vyinshi akabikorera icarimwe. Afise ibishobisho kandi yipfuza ko abandi bamwitaho, bakamukeza kuvyo yashoboye kurangura, bakamushimira. Biramugora kwakira iyo hari uwumubwiye oya adashaka kumwitangira nawe. Arakunda kandi gusuma urusaku, ashaka ko bamusubiriza mu ndumane mu kumwigorera nk'uko nawe abigira. Ibikorwa vyiwe arashobora kubiheba kugira ngo aronke umwanya wo gufasha abandi, uko arangwa no kwitwararika abandi cane. N'umuntu ashobora kugira kandi umutima wo kwihora kuko yamashaka ko abandi bamwitwararika nk'uko agirira abandi. Uwo n'umugwi wa kabiri. Umugwi wa gatatu ugizwe n'abahizi. Umuhizi akorana inguvu n'umwete mwinshi, afise ubuhinga bwo kwegeranya abantu, akabaha n'intumbero itomoye bagenderako. Indongozi bushitse, akunda kuba umumenyereza w'amahiganwa mu nkino zitandukanye. Umwanya ntumupfa kubusa, arakunda guhiganwa no kwerekana ubuhizi bwiwe muri vyose. Yama arondera kuba uwa mbere muri vyose. Arahinduka cane, akisunga ahageze, ibihe agezemwo n'abo bari kumwe. Abana neza na bose, arabanguka cane muri vyose, akora vyinshi mu mwanya muto ariko ntabitondeka neza. Yamabona ko umwanya uriko uramuherana kandi akagira impungenge nyinshi mu buzima bwiwe. Aratinya cane kuyobegwa no gutakaza ikibanza ca mbere mu vyarangura. Iyo rero atitwaye neza, arashobora gukoresha amanyanga mu vyo ariko ararangura, kuko icifuzo ciwe kuba ari kugira ngo
arangura ikintu yongera ashike kwihangiro yipfuza, kuko adashaka gutsindwa na rimwe canke adashima ko hari na kimwe co mwononekarana. Uwo n'umugwi wa gatatu. Umugwi wa kane ugizwe n'abahinga canke bamwe bita abahanzi. Umuhinga rero ni umunyatugenegene, akunda utuntu dushasha gusa, aguma yiyumvira kandi ahingura utuntu dushasha, arazira cane urwiganwe. Afata umwanya ukwiye wo kwiyumvira no gukora ico yipfuza kandi ashaka. Arangwa no gutenyenya cane, agenza buhoro, ashima utuntu twiza. Muri vyose yitandukanya n'abandi, ntashaka agakuku. N'umuntu atamenyerwa, ahindura ivyiyumviro vyiwe ku mwanya ku mwanya. Arashobora gushavura cane kandi biracamwo akidoga, afise n'ibishobisho birenze urugero. Uwo n'umugwi ugira kane. Umugwi ugira gatanu ugizwe n'inderetsi. Inderetsi ni umuntu atekanye, afise ivyiyumviro bitonze kandi vy'ubwenge. Akunda kwihweza utuntu n'utundi, akagira n'ico abivuzeko. Arakunda kugera agereranya ibintu, vyose abishiramwo ubwenge. Ahari hose aguma akora ubushakashatsi. N'umuntu agumya ibanga abwiwe. Akunda cane agacerere, ntiyemera umuntu n'umwe amugenderako. Aratenyenyera abamugora n'ibimugora vyose. Naho umusotora aguma atekanye. Avuga make, ntiyishira hejuru ngo yihayagize mu vyakora. Imigambi yiwe ayigira ibanga. Atahura n'ingoga kandi biramworohera kwiga ibintu bishasha. Umwanya munini awumara ariko ariyumvira. Afise igishika gike, ibintu vyose abigenza buhoro, ntashagwa. Aryohewe canke ababaye ntushobora kubimenya. Ntakunda kuja hamwe n'abandi, aryoherwa no kuba ari wenyene. Yafashe ingingo arateba cane kuyishira mu ngiro, yama yiyumvamwo ko aciye ubwenge kurusha abandi bose. Akunda kuguma ariko ararondera ibimukarihiriza ubwenge, ibimwongereza ubwenge, mu kugira ubushakashatsi, mu gusoma ibitabu canke mu gukurikirana inyigisho. Uwo n'umugwi ugira gatanu. Umugwi ugira gatandatu n'umugwi w'ababwiriza. Umubwiriza yamagavye, ntarenganya kandi ntarenganwa. Yama yibutsa ico amategeko avuga. Akunda gukorera mu migwi. Arakunda kugabisha abantu, na cane cane abo basangiye umugwi. Arakora cane ntanebwa. Kenshi akunze kuba ari umunyabigega w'umugwi aba arimwo. Ntakubita akagohe hari ico yiketse coba kitameze neza. Aratunganye kandi ahimbagwa no gutunganiriza abandi. Ahari kenshi ntatekereza kuko avuga amajambo menshi. Eka mbere ntaguma hamwe, womenga ntafise ibiragamo. Aguma yikeka ko hari agahaze, hari bitagenda neza. Birashika ugasangana umuntu agayana kandi yama afise amakenga. Arakunda gukurikira akosho. Rimwe na rimwe
usanga yikunda cane agashaka kwikwegera ko ivyiza vyose. Uwo n'umugwi ugira gatandatu. Umugwi ugira indwi ugizwe n'abanyakamwemwe. Umunyakamwemwe yamana akamwemwe ibihe vyose. Umubajije yishura ubwo nyene atiyumviriye vyinshi. Afise umutima mwiza, yakira abantu neza, akaba yagisha neza. Muriko murayaga abaza utubazo twinshi, nta gikorwa na kimwe atazi ingene bagikora, kandi nta na kimwe kimunanira, apfuma agerageza. Ahari hose yama ariko yiyumvira udukorwa two gukora. Arangwa n'umwete mwinshi. Intambamyi akunda kugira nuko ashobora kwibagira ivyihutirwa agakora ibitihutirwa. Ntakunda umuntu amufasha. Ivyiyumviro vyiwe ntibishika kure, arareremba. N'umuntu asesagura amatungo yiwe ntihagire cabibonamwo. Ntashaka ibintu bimugora, nta na kimwe kimushavuza. Arahunga cane ingorane zije zimugana akaziyobagiza. Nta migambi igoye yigera ategura kuko adashaka ibimugora. Akunda ubuzima bworoshe, usanga akunda udukino dutwenza kandi tudasaba inguvu n'ubwenge. Uwo n'umugwi ugira indwi. Umugwi ugira umunani n'umugwi w'abatware. Abatware, umutware afise umutima w'indongozi. Ivyiyumviro vyiwe abishikiriza atarya umunwa, atarinze kuraba ko biza kunezera uyu canke uriya, canke bishobora kubabaza uyu canke uriya. Afise umwete n'ubwira bidasanzwe. Arakunda kwegeranya abantu, akabaha intumbero bagenderako. Arakunda cane guharira, kandi n'impaka ngo atsinde. Ibikorwa bigoye ntabigera umutwe. Yafashe ingingo ntayibandukako. Atanze iciyumviro ahamagarira bose kugishigikira. Iyo agize ishavu acavuga n'ijwi rirenga. Uhanugwiwe birakunze kugorana. Uwo n'umugwi w'umunani. Umugwi ugira 9 ari wo wa nyuma ugizwe n'abahuza. Umuhuza n'umuntu atekanye kandi atekereza, yumvirizanya icubahiro kandi atahura n'ingoga ivy'abandi badahurizako. Inyifato yiwe niyo kwengenga abo batumva ibintu kumwe. Yama yishira mu kibanza c'uwundi muntu, akagerageza gutahura ingorane z'uwundi. Afise ubuhinga bwo gutegera intege nke, agaheza agatera intege abihebuye. Afise kandi ubuhinga bwo gukeza umuntu yakoze ivyiza. N'umuntu ashima cane kandi kenshi. Yama yinengesera kuko adashaka gukomeretsa umuntu n'umwe, haba mu mvugo canke mu nyifato. Arizigira abantu cane, niyo hari uwamuhemukiye agerageza gutegera intege nke ziwe, ntamuharira ivomo. Muri vyose agenza buhoro, hari naho usanga atiha agaciro wenyene kubera yicisha bugufi birenze. Ashobora kubona vyose nk'ubusa, atagavye hakaziramwo bunebwe. Afise umutima mwiza, haje ibimumena umutwe aca vyihoza. Ni nk'uko ashobora kwigira sindabibazwa mu bintu bimwe bimwe.
uwo n'umugwi w'icenda, akaba ari wo mugwi wa nyuma muri ya migwi yose wa muhinga yadutegekaniriza. Ego murakoze cyane kutubwira iyo migwi 9 ndondora buntu. None mbega ni kuki bimeze uko? Ivyo bimeze uko kuko Imana mu kurema abantu yabaremye mu budasa, maze baha ingabirano zitandukanye kugira ngo babe magiriranire. Ingabirano umwe wese yaronse ni itunga afise ku neza ya bagenzi we. Abwirizwa rero kuzibungabunga no kuziteza imbere kugira ngo abandanye abakirumara mu buzima bwiwe, abere kirumara n'abandi bose, abere kirumara umuryango w'abantu bose. Ego murakoze cyane. None mbega ijambo ry'Imana ryo bari bivuga kwiki? Mu ijambo ry'Imana dusome mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya ikigabane ca 31 kuva ku karongo ka 31 gushika ku karongo ka 34, handitse ngo: Ehe, hagiye kuza iminsi aho nzokunga isezerano rishasha n'umuryango w'Isirayeli be n'umuryango wa Yuda, niriyazwe n'Umukama. Ntirizoba rimeze nk'isezerano nari nasezeranye na basekuru babo igihe nabafata ukuboko kugira ngo ndabakure mu gihugu ca Misiri. Ariko iryo sezerano bo bararitaye, jewe nguma ndi Umukama wabo, niriyazwe n'Umukama. Ariko ngira isezerano nzokunga n'umuryango w'Isirayeli iyo minsi havuye. Nzoshira itegeko ryanje muri bo, ndaryandike mu mitima yabo, kandi nzobabera Imana nabo bambera igihugu, niriyazwe n'Umukama. Ntibazoba bacigishanya ngo umuntu yigishe mugenzi we, ngo umuntu yigishe mwene wabo, bavuga bati nimumenye Umukama, nkako bose bazomenya kuva ku muto gushika ku ukuze, niriyazwe n'Umukama. Nkako nzobarekurira icaha cabo, igicumuro cabo sinzosubira kucibuka. Iri ni ijambo ry'Imana. Ko turishimira Imana. Murakoze cyane. None mbega nyakubahwa umusaseredoti ko bariko baratwumviriza canke na twebwe nyene turiko turumviriza ino nyigisho y'uno munsi, akarusho twahakura n'akahe? Akarusho nuko ikiganiro kiduha akaryo keza ko kwiraba mu cirore c'ubuzima bwacu, tugaheza tukitahura, tugaheza tukiyakira, tugaheza tukiga kubana neza n'abandi. Gutyo biratuma wa mugambi Imana yaturemeye wo kubaho turoraniwe uja mu ngiro. Mu Kirundi barayamaze bati intimenya niyo ntinegura. None rero akarusho nako kwimenya, tugaheza tugatera intambwe mu buzima bwacu bwa misi yose, n'ivyo turangura bigaheza bikagira ikimazi, bikagira agaciro kuko tubirangurana umutima umwe. Egome dushimire umusaseredoti ahejeje kutubwira ubundi buryo bwo kwimenya, ari naho nagira nsabe abandi batumire bashobore kugira akajambo badushikirije kuri buno bundi buryo bwo kwimenya. Mpere kuri Ninahazwe Epitas nawagira icyo dushikirije. Murakoze cyane. Ubundi buryo bwo kwimenya umusaseredoti arahejeje kubitubwira neza cyane, kandi nibaza ko bitahuritse. Iyo tuvuze ukwimenya twavyumvise neza, no kwirimbura umwe wese akiyinjiramwo we ubwiwe, akamenya ingabirano imurimwo n'ukungene ashobora kuyikoresha kugira ngo ashobore gutera imbere mu buntu, navyo bigaheza bikamuzuza ndetse bikuzuza n'abandi mu kibano n'ahabaye hose.
Ego urakoze Pitasi. Nagira nsabe akeza k'Imana Neri Natali nawe ashobore kugira icyo ashikirije. Murakoze. Bijyanye no kwimenya navuga ko ubwa mbere ari mero turonswa n'Imana hanyuma igatuma wimenya. Muri uko kwimenya rero bikabonekera mu byo ukora, aho ubaye, mu byo uvuga, bigatuma mbere kandi umenya ingene wotera intambwe mu buzima. Murakoze. Umunywanyi wa mbere aranditse ubutumwa bugufi agira ati: "Je nitwa Mukeshimana mba Igitega. Je numvirije iyo migwi yose ndanga buntu. Je birangora kwiyakira cyane, none nokora iki? Iyo mero noyironka gute?" Nagira nsabe umusaseredoti agira icyo amufashije. Ego arakoze cyane umuvukanyi abajije ikibazo agira ati iyo mero noyironka gute. Nagomba ndamubwire yuko ayisanganwe. Igikorwa afise nico kwinjira muri we nyene akwihweza ibimugiza, akihweza akaranga kiwe, agaheza ibimeze neza akabibungabunga akabiteza imbere, ibitameze neza navyo agaheza akaraba ingene bigenda biratera iyindi ntambwe bikamera neza mu buzima bwiwe. Nibisaba rero kwiyakira, bisaba kubona ibimugize agaheza akarondera ingene nawe abibamo. Ego murakoze cyane. Uyundi aragira ati: "Ndi filime Paruwase Kamenge. Murakoze kuri ico kiganiro mudushikirije." Nawe urakoze. Nagira ndabasabe musubiriremwo umugwi wa 5. Sinzi ko mwoshobora kumusubiriramwo umugwi wa 5 kugira ashobore gutegera. Umugwi wa 5 n'umugwi ugizwe n'inderetsi, n'abantu batekanye kandi bafise ivyiyumviro bitonze kandi vy'ubwenge. Mu majambo make no mubwira uko kugira ngo ntihave dusubiramwo ikiganiro cyose uko cagenze. Egome uyundi aragira ati: "Tugire Kristu." Iyo migwi muvuze ko ari 9 twumvisemwo ibyiza nibitameze neza. None nk'uwiyumvise muri iyo migwi umuntu yobandanya agendera gute ukwimenya? Nagira nsaba umusaseredoti abandanya amufasha. Ego nivyo, muri iyi migwi yose hariho ibiba bimeze neza, ariko kandi hariho nibiba bitameze neza. Ariho nagenda ndagira nti uwo muntu atagavye hariho ibishobora kumubera intambamyi mu buzima bwiwe. Umaze rero kubona ibiba bimeze neza mu buzima bwawe nibitameze neza, ucurondera guteza imbere bimeze neza, hama bitameze neza navyo ukabiha iyindi ntumbero kugira ngo bimere neza. Ego murakoze. Uyu nawe agira ati: "Namahoro. Je ndakunda kuryoherwa no kuyaga, ariko nshavura n'ingoga. Biragoye no kugira ndavyibagire. Mwomfashe iki?" Dusabe Neri Natali afashe uyu muvukanyi. Murakoze cyane. Nivyo muri no mutufatire no kuri iyi migwi 9 batubwiye, hari ivyo batubwiye umuntu ushobora gusanga ameze uko cyane kuri urashobora kuba ufise intudeye ikintu cyiza cyangwa ikibi biravana. Urumva rero mu gihe ushavura n'ingoga no gusenga Imana ikakugabaniriza iryo shavu. Murakoze. Ego murakoze cyane. Ubu nawe agira ati: "Jewe nitwariye ve ihuwizeye. Mbega muri ubu 9